Ikoze mu Giswahili barabizi, naragerageje nubwo bitoroshe mugabo mutasikia Kiswahili cha Kirundi. Donc burya Giswahili umuntu yacose mwibere nundi yagitoraguye mwibarabara bwiza buyenze akamikitama kandi kitamwe ntivyigira biba original. Rero je nzovuga Gaswahili nyene karinganiye na je mugo umuntu bivyo ndiko ndashaka kuvuga. Rero novuga yuko filime iri mu Giswahili mugabo harageze aho turayikina. Amahoro. Urumwe novuga mu bantu dusanzwe tumenyera no mu Burundi basanzwe bakina amafilme kandi aho bigeze ubu wenyine uvuga yuko muri ko murabikora neza cyane. Uno mwanya turi hano novuga ko turi kuvuga c'indege baherekejwe n'abamenyesha makuru muri bamwe bashoboye kuronka akanya bakashika. Mbega ku bantu bari ko baradukurikirana cyangwa abarundi tuvuge yuko tugiye mu biki agiye kuri iki kuko benshi baragukurikirana kandi ndazi benshi bazagukurikirana bino abanyamakuru byamaze gushika hano barashika kumenya Jengiye mu gihugu ca Tanzania i Dar es Salaam nivuga yuko ngiye mu bintu byinshi harimo collabo ku bya filime hakabaho n'ibikorwa by'ubudandaji ngiyemwo kwagura imbibe kuko urabona ngasanzwe nkora ubudandaji hanyuma rero nariyumvire ko nojabuka hariya naho ugira ndabe hajya baca umugari mu Kirundi ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze rero ndajabutse mu ntumbero zo kwagura imbibe nzogere hanze ndabe naho ngene bimeze nimbona bishoboka njore kuhakorera hanyuma mu bijanye na filime naho haro filime twakoreye ngaha na n'umugwi ni groupe ya Kanumba the great film ni company ya Kanumba yitavye Imana iyo irabandanya baraje ngaha turakora ama image na capitaine habona ariwe directeur wa iyo company rero twarashoboye gukora ama image ngaha tugiye kubandanya andi ma image n'abatanzania hariya kugira filime ishobore gusohoka irimo collabo y'abantu bose abarundi n'abatanzania. Nubwo yuko mu Burundi dusanzwe dufise abakinyi b'amafilme kandi benshi kuri no rugero tugeze ko abakina amafilme benshi cyane. Mbega ni iki wahisemo cyane n'iki cyatumye ujya gukora collabo n'abatanzania kandi Burundi dusanzwe dufise abakinyi kandi benshi babishobora. Nibaza ko ngaha turabakinyi benshi kandi turamaze gukorana collabo cyane uko twese mutubona munazi ko turabakinyi ba filime kandi turakunda gufashanya mu ncamake. Ariko kwagura imbibe naho ni vyiza kandi abatanzania novuga yuko ubwa mbere nibo batwiyumviriye ubwo twihamashi nk'abarundi kubera baratwiyumviriye ko baravuga ati mu Burundi turabona abantu biko barakora katurangene twokorana hanyuma company ya Kanumba irazino barazino kuturaba baje turamenyana tubinshuti hanyuma turakorana ibikorwa ngaha rero vyabaye ngombwa ko je njabuka n'abandi twari kujana ku iyo filime na Fana irimwo ba Happy River bayirimwo n'abandi benshi nyene ba muzobona ariko nabatambwe bose abantu bamenyere muri filime bayirimwo ariko kubera kujabuka bigoye iki biragoye byabaye ngombwa ko je nseruka nkumwe muri bo kugira mbandanye gukorerana hariya nshimwe ama image mvange twerekane nyene ko twakoze ku mpande zose. Filime Paradiso novuga yuko yanditse amateka mu gice cy'Uburundi yarabwiye byinshi kandi yarabwiye n'abantu benshi cyane. Mbega tuvuge yuko aho ugiye mu gihugu ca Tanzania turazi yuko filime nyinshi asangwa zikina mu rurimi rw'Igiswahili ndetse n'icyongereza. Mbega ugiye kwatinga muri iyo filime uvuga ikirundi canke uzokoresha rurimi rwabo naho ururimi rw'Igiswahili ari uvuga ariko n'ururimi rwo muri East Africa cyose turavuga. Ugiye gukina iyo filime mu rurimi rw'ikirundi canke uzokoresha Igiswahili? Filime twayikoze mu Giswahili barabizi. Naragerageje nubwo bitoroshe mugabo mutasikia Kiswahili cha Kirundi. Donc burya Giswahili umuntu yacose mwibere nundi yagitoraguye mwibarabara bwiza buyenze akamikitama kandi kitamwe ntivyigira biba original. Rero je nzovuga Gaswahili nyene karinganiye na je mugo umuntu bivyo ndiko ndashaka kuvuga. Rero novuga yuko filime iri mu Giswahili mugabo harageze aho turayikina ndavyibutse sivyo baravuga yuko ikintu gikoranye mu Giswahili warakivuga mu Kirundi bivuze yuko aho hantu bazoca bakubita ko nk'igicongereza akajya gaja kinyuma ko gusigura wari uvyemerewe nyene urabona urashobora kuvuga Igiswahili harimo gasanga ijambo rimwe riranyitse cyo rivuga mu Kirundi ni mwenuko kase n'ushaka kurangiza kubazo by'wanjye ndakwifuriza urugendo rwiza muze mushika amahoro mugaruka yandi mugiye mu gihugu ca Tanzania nibaze yuko mugiye kuduza ibendera ry'igihugu cyacu cyo Burundi na madame nawe naje yihangane kuko umusize wenyene
ateza kwihangana kandi urabona ko anezerewe yamperekeje ngira baramubona nuko atanyegere nabonye yagumye mu dufoto ko ahantu ni heza na uhageze ntiwohava utifotoje navyo biba bikenewe ariko nibaza ko urugo azoruraba neza kandi n'umumama nemera nubaha akazi kanje aguma gakora neza n'abana akabaraba neza ivyo vraiment ntabwo bamfise inyungu hajya y'umuntu ashoye umutahe ntashaka kumenya inyungu aronkamwe ubona gusishitse reka dukore hanyuma niduheze igikorwa ivy'Imana yateguye inyuma y'ico gikorwa tuzobibona niko novuga gusa abatanzania novuga mu mico canke sinzi indimi zirabagora ikirundi kugira cinjire bakimenye neza birabagora nabibonye usanga abantu bazi igiswahili n'icongereza gusa benshi nabwe na bonjour bavuga ati nasema nini bonjour nini urumva rero bivuze yuko kuvuga ngo filime ndundi zifata akarere muri Tanzania kiragoye tugikira mu Kirundi mugabo tuzogerageza kandi ndabivuga ko ningira hariya urabona ko tugerageza tukafata tugashira ko icongereza munsi bisigure ko batukwitwaza ntibabona ivyo dukina rero tuzoguma tubikora dushaka kwicongereza inyuma iki kugira bashobore kubona ibikorwa dukora hanyuma turabe ko byoduza ibendera hari kandi je bama bansavye amafilime y'amarundi nubu barazinsavye ngo ndabashire filime z'indundi cyane cyane rero barose umurundi yakinye mu Giswahili byo babikunda kubi ntako abarundi nabo bukina filime bakazija mu rurimi rw'Igiswahili kumbure zironde geso ko hariya ko bishoboka tubona filime zo mu bindi bihugu bazishira mu zindi ndimi nazo zitabazakinye muri urwo rurimi nyene biya bintu biragoye naje maze ukwezi ndabigerageza mfata filime yanje Paradizo ndayishire mu Giswahili umuntu avuga mu Kirundi wumva avuga Igiswahili nabigerageje mbonye byananiye byantwaye byarangoye kuvyegeranya nyene ananiwe ngiye ngaragara byananiye nanzi ko ngena ndayitwaye iri mu Giswahili ahubwo mu Burundi naciye mbona haracara ubuzi bwishi abantu ntibariga ibikorwa birahari ugwaruka racikwiye kugira kwaguka mu mutwe raba kujye ko abanyarwanda basigura mu mafilime ujya n'umunyarwanda yakizanye kandi biramubeshejeho ariko abarundi turaho bijye bintu nta muntu ariko arabikora ngo afate studio yugurure agire groupe y'abantu kana kabajeje gusigura kuburyo je nzanye filime yanje muce mugenda mukayuma ngaca mugira ati zana Emilio mu kwezi kumwe tuzogwa filime isiguye ino nta bihari ahubwo nkamwe babahinga mwizi ibintu bijanye na production ni mubihinyanyura akajambo natekera Abeli nuko duserukira yagiye ntiyivugire ashike no kuba yavugira igihugu avugire n'abastari bo mu Burundi hama genda amahoro Imana yumuga imbere gukora bizi biragoye aze yagaruka amahoro yes mu nyuma yiwe zoca ngenda nanje akajambo numutekerera Abeli nuko namwipfuza urugendo rwiza n'amahirwe menshi mu vyagiyemo kandi azogira iki azobone kure nagomba ndakivuge nabi azogerageze aronka ubumenyi bwinshi ashobore kuzana ubumenyi bwinshi kugira natwe aduheko kandi wana utajanye urazi ukunda kumbera umuhanuzi kenshi mu vya filime dufashanye ikizonanira nzokubaza zogume online ndakubaza ati bavuze ibi nibi ngiriki rega bisanzwe bikorwa dukorana gufashanya twebwe muri filime twaratahuye ico bita Union Sera Force bana turi hamwe uyu mutipe muramuzi yaje atangura ingozi arakora rubaka izina ubu yaje Bujumbura hose reka rubaka izina dufise amafilime mashasha yiwe impembo y'ikuzimu ibintu byinshi two turakorana twakoranye n'abanyengoza amafilime Imana mu bantu nukuvuga muri filime ndabona harimo urunani kandi yo mu bikorwa kana kabaye mu urunani iterambere n'isiri kuboneka rero tubanaye dukundane tubumwe ibindi novuga ivyiza biri imbere Madame Abeli akajambo utekereza umufasha wawe hagiye mu kintu cyambere na mbere urugendo rwiza Imana izimurinda hagiye kandi azungura ubumenyi aze asangize n'abagenzi basize ngaho kuko ntabwo yakoraga ari umwe akorana n'abandi nabwo ufite batanzania twazava mutwara ava gumaya ubwoba ntabugize ari nangaha hariya niho nabugirira rega kuba ari mu kindi gihugu ntibivuga yuko ingeso n'ubundi asanzwe afite arayigumana asanzwe rero ari umugabo azi kurinda iby'urugo rwe nawe rero ndabizi azakwirinda hariya nawe twizeye ko nawe uzosigana urugo neza ebana nta kibazo vrema azoza asanga umwimbo ku kazi yakora nawe azoza harura arabe kungene byagenze
Ego. tubashimire cyane nizere yuko umunsi yagarutse kuba turi kumwe ngaha tuje kumwakirana Murakoze cyane namwe urumva nanjye nzaba ndi nomero ya mbere kuko nta kuntu mwaza naraza urabyumva nawe